iyinjira ry'Uburundi mu isoko rusange ry'umuryango wa Afrika ZLECAf rizotuma habaho guhanahana ibidandazwa ndetse binatume n'ubushomeri bugabanuka mu Burundi. Aimable Manirakiza umuyobozi w'ikigo CDE asigura ko iyo abantu buguruye imbibe abantu bakinjira bituma muri ico gihe baronka akazi ndetse n'ubumenyi. Muri iyinjira ry'Uburundi muri ZLECAf zizofasha cyane mu bijanye no gutanga akazi, akazi kazoboneka gute canke ubushomeri buzogabanuka gute mu gihugu cy'u Burundi. Nuko iyo abantu bahanahanye ibidana canke iyo abantu buguruye imbibe zabo kugira ngo abandi binjire canke abandi basohoke, hari abantu binjira nk'akarorero mu gihugu cy'u Burundi. Iyo binjiye nta kirundi bazi, iyo binjiye nta nzu bazana, baza kugira ngo bakorere mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo abantu bakorera barondera amazu y'abarundi kugira ngo bayakoreremo, barondera abarundi n'abarundi kazi kugira ngo bafashe gutahura ico abarundi n'abarundi kazi bakeneye kumenya mu bijanye n'ibyo baradandaza. Hambavu y'ivyo iyo baje baza bafise ubundi buhinga kumbura abantu tudafise uno munsi. Hari ubuhinga rero buheza bukaboneka. Ikindi naco nuko iyo baje bazana kumbure ibindi dufise hano ariko tutabifise ku murindi twifuza abarundi twifuza. Ivyo navyo birafasha mu kuduza umwimbu kuri za bindi dasanzwe dufise. Navuga nk'isukari nk'akarorero haje nk'abandi agira bati turazanye igiterwa ico gufasha mu gisata c'isukari, biratuma isukari iboneka ku bwinshi. Hambavu y'ivyo murazi neza yuko abarundi dufise amikoro make, rero turakeneye ivyo vyose twifuza turondera ku munsi tubironke ku giciro gitoya. Iyo haje rero abantu bitandukanye mu bisata bitandukanye n'ubuhinga butandukanye, birafasha yuko vya bintu tora turondera ku munsi tubironka ku giciro gitoya, kuko ba bantu baza barondera yuko ibintu bahingura biba konsome n'abo bantu basaze muri ico gihugu. Iyo habaye ico bita rero uguhiganwa competition, birafasha yuko abantu bagira gute baronka ibintu bifuza ku giciro gitoya, kuko babantu bakoragurisha barondera yuko bashira ivyo bintu ku isoko bisunze amikoro yabo bantu. Umwigisha muri kaminuza Salomon Sabimana ariko atanga icigwa ku bijanye n'iryo soko arashimangira ko hazoboneka akunguko, kuko ngo bizotuma intambamyi zatuma abantu badashorera ahana hariya zivaho. Akarusho turiko tukivuga mu bivyerekeye yinjira ry'Uburundi canke ry'ibihugu mw'ubwo rwego gukugurura urudandazo muri Afrika, ikintu igihugu Uburundi canke ikindi gihugu kirindiriye ni ukugira ngo urudandazo rwaco mu bihugu vya Afrika rutera imbere. Nico igihugu cacu cose ico kirindiriye kwinjira mw'ubwo nogira kugo rugero rw'uko ibihugu vyo muri Afrika vyugurura imbibe ku rudandazwa. Igihugu cose kirindiriye yuko ivyo gishora n'ivyo kigura muri Afrika zokwiyongera. Iyo niyo nyishu ya mbere, ni nayo muri rusange. Turindiriye iki? Nuko ivyo tugura muri Afrika canke ivyo dushora muri Afrika vyiyongera. Kubera iki? Intambamyi nyinshi zatuma udashora mu gihugu canke kikiriya zizovaho. Bavuga suppression progressive des barrières au commerce. Mu gihe ngo Uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije yo kwinjira muri iryo soko rusange ry'umuryango wa Afrika ZLECAf mu funyafunyo z'igifaransa, abagwizatunga b'abarundi basabwa kugwiza umwimbu kandi w'akanovera kugira ngo binjire neza muri iyo soko.